iterambere ngo ntirishobora kuboneka hatabaye kugabanya umurindi wo kubyara abana benshi. Vyashikirijwe na Jean Paul Ndayishimiye arongoye akarere k'ubuvuzi ka Isare kuri uwa gatanu igenekerezo rya mbere Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2023 mu nyigisho zatunganijwe n'ishirahamwe Twiteza Imbere mu mugambi waryo ujanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Izo nyigisho zikaba zabereye muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura, aho hatumiwe abaserukira urwaruka, abakenyezi, abakorera mu gisata c'indero n'icamagara y'abantu, abaserukira amasengero n'abamenyesha makuru kugira bigishwe uko boja kuhimiriza abenegihugu bamenye ingaruka mbi zo kuvyara abana benshi. Jean Paul Ndayishimiye arongoye akarere k'ubuvuzi ka Isare yasiguye zimwe mu ngaruka zigwirirana ry'abantu. Uko abantu bagwirirana niko n'agashomeri n'abataronka akazi badafise akazi baba benshi. Turumva yuko kandi igwirirana ry'abantu uko bigenda ibidukikije birahabonera. Inda mu mashuri zagiye ziragwirirana, abana bagaheba amashuri kubera batwaye amanda mu mashuri. Ibyo byose biri mu zangaruka mbi yuko aba igihe igwirirana ry'abantu bihari hariho ibintu imiryango ititaho gukurikirana kw'abana. Mwishuri abantu usanga ari benshi, ubakurikirana usanga bigoye. Uriko urabakurikirana niho muza mubona ati todora yisite mu mashuri yakabanuze. Ibyo byose birimo uko mu gihe uri kurakurikirana nk'abantu 200 bonye mukaza gukurikirana abantu 200 cyangwa 100, urumva yuko bitaba kimwe, hariho akantu kaza guhara mu gukurikirana y'abanyeshuri ndetse n'umwimbu ushobora kugenda neza. Duhamagariwe rero kugira hamwe kurwanya ikwirirana ry'abantu riko ribonekeza mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ikusi yose. Ni ikibazo kiri novuga kigezweho mu bibazo bihanze isi n'u Burundi budasigaye inyuma. Rero tugire dufashe uyu murindi wo kugwirirana ugabanuke, nuko twohimiriza abakenyezi na cyane bari mu rugero rwo kurondoka, kuvuga bari hagati y'imyaka 15 na 35 niho twofatira cyane kugira tubahimirize bashobore kwijukira kumenya ingene bashobora kuvyara ku rugero. Kuvyara ku rugero sibindi naho ni kumenya uti ubwa mbere utegerezwa gutegura, c'est la planification familiale. Ndategura ndagira integuro y'abana ashobora kuzovyara, nzovyara abana bangana gute. Maze kubotegura ukavuga ati je nafise igitiri cy'abana nshaka gushika kubivanye n'amikoro cyangwa n'amategeko igihugu kuduhanura. Tuteza kumenya uti none jewe nzobavyara gute, nzobatandukanya gutandukanya imvyaro. Ibindi rero bica bifasha kugira tumenye ingene dutandukanya imvyaro kugira abo tuvyaye bashobore kugira amagara meza. Rero ivyo byose tubishikako abiciye hehe mu nyigisho. Harabaho inyigisho duhereza abenegihugu. So nyigisho zirashobora guhindura abenegihugu. Bibaye ngombwa turabahamagarira ndetse ntibibaye ngombwa ni itegeko turabahamagarira ko hari uburyo iyo byansi yuko bihangana cyangwa bibakurikiza ubundi buryo hari uburyo busanzwe buhari bakoresha kugira ngo bishobore kubafasha bishobore kubyara kugira. Ubuhinga burahari, uburyo burahari, uburyo buriho kwa muganga. Tubamenyeshe ko izo nyigisho zuguruwe na Symforie Banshiriminsi, umuhanuzi wa Buramatari mu byajejwe harimwo intwaro, inkino n'imico kama. Radio Television RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza.